Mugenzi urahawe ikaze mu cigwa cacu cuno musi turi gutera twerekeza ku musozo w'igikorane cacu tugeze ku musi wa 12. Icigwa cacu kivuga ngo kuvukira mu vyizigiro. Kuvukira mu vyizigiro. Dusenge. Uhoraho mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwami urakoze kubwa kino cigwa cuno musi ugiye kudushikiriza. None mwami turasengeye abagiye kugikurikirana bose, uturinde gusamara kandi ukuri kucuzuyemwo gushishikare kumurikira imitima y'abakwitabiriye bose mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Icigwa cacu cuno musi kivuga ngo kuvukira mu vyizigiro. Nimba biri muri Bibiliya birandaba, bitari muri Bibiliya naho ntibindaba. Bibiliya ivuga ngo benshi bazotunganywa bezwe bavugutigwe, ariko abanyakibi bazoshishikara gukora ikibi. Mugenzi, niba ufise ubwenge, Bibiliya ivuga ngo kandi nta numwe banyakibi azobitahura, ariko abagize ubwenge bazobitahura. Daniyeli igice ca 12 ku murongo w'10. Ngaha hariko haravuga ubwenge buva kuri Yesu. Ndaguhamagarira kwakira Yesu no kumwizera, hama mu gihe tugiye gusoma Bibiliya ngo itumenyeshe ijambo ry'Imana rivuga, maze ushobore gutahura iki jambo ry'Imana ririko rirakubwira uno musi. Intahe ya Paulo kandi nahama abakurikira izina rya Yesu gushitsa abapfuye, nk'ababoha, nk'abashira mu mabohero abagabo n'abagore. Turi mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 22 ku murongo wa 4 niho duhereye. Sauli, Sauli mpigira iki? Uno ni Yesu. Nanje ndabaza nturinde ga mwami. Aranyishura ati ndi Yesu umunyanazareti uri kurahiga. Ndamubwira nti ngire ntega mwami. Umwami aranyishura ati va hasi ushike i Damasiko, niho uzobarira ivyashinzwe kuzokora. Ivyakozwe n'Intumwa igice ca 22 ku murongo w'10. Sauli aho nyene yaciye yemera umuhamagaro aragenda, maze Ananiya bamaze kubonana na Ananiya aravuga ngo none ikigutevya niki? Va hasi ubatizwe, wiyuhagire ibyaha vyawe, wambaze izina ry'Uhoraho. Sauli amaze kwemera umuhamagaro Yesu yaramuhamagaye, kandi amaze kumva ubutumwa bwiza bwiwe n'umukozi w'Imana Ananiya. Ibyakozwe n'Intumwa igice ca 22 ku murongo wa 14 gushikana ku murongo wa 16 tubona yuko yaciye avuka ubwa kabiri. Jambo ry'Imana rivuga ko hari umwami umwe no kwizera kumwe no kubatizwa kumwe. Hari Imana imwe, hari ukwizera kumwe no kubatizwa kumwe. Abanyefeso igice ca 4 ku murongo wa 5. Ni kuvuga ngo ibindi byose ni ivyitirano. Uno mubatizo umwe ngaha uri muri Bibiliya niwo tugiye kuraba. Mbega Yesu yabatijwe uwahe mubatizo? Ijwi ry'usemerera mu bugaragwa, maze Abisirayeli, maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya bose n'igihugu gihereye kuri Yorodani cose bava iwabo baza kuri we, babatizwa nawe mu ruzi Yorodani, batura ibyaha vyabo. Niko Yohana yaje abatiriza mu bugaragwa, yigisha ukubatizwa ko kwihana ngo babohogwe ibyaha. Mariko igice ca 1 ku murongo wa 4. Bukeye bwaho abona Yesu aza kuri we, aravuga ati nguyu mwagazi w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mw'isi. Uyo niwe navuze nti nyuma yanje hazoza umuntu yari uw'imbere kuri njewe, kuko yariho ntarabaho. Ico gihe Yesu ava i Galilaya aja kuri Yorodani, aje kuri Yohana
azanye no kubatizwa nawe, ariko Yohana agomba kumwankira ati ko ari njyewe nkwiye kubatizwa nawe, none uje kuri njyewe. Matayo igice cya 3 ku murongo wa 13 gushikana ku murongo wa 14, Yesu abatizwa mu ruzi Yorodani. Bibiri ivuga ngo maze amaze kubatizwa acava mu mazi, maze ijuru riruguruka, abona mpwemu w'Imana amanuka aza asa n'inuma amugwako. Batizwa mu mazi menshi nk'uko Yesu Kristo yabatijwe mu mazi menshi. Hanyuma y'ivyo Yesu ajana n'abigishwa biwe mu gihugu ca Yudaya, tibanayo nabo abatiza, kandi Yohana nawe yabatiriza hitwa Ainoni hafi y'Isalimu, kuko aho hari amazi menshi. Mugenzi, gera ikirenge mu ca Yesu. Umwami Yesu amenye ko abafarisayo bumvise yuko aronka abigishwa benshi kandi abatiza benshi. Yohana igice cya 4 ku murongo wa 1 gushikana 5. Mugenzi, Yesu urabona yuko nawe yabatiza. Nuko nimugende, niryo tegeko Yesu Kristo yaduhaye, muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ibyo nabageze byose. Matayo igice cya 28 ku murongo wa 18 gushikana ku murongo wa 19, mbere n'uwa 20 muzobushireko. Mugenzi, murabona yuko abemeye kwizera Yesu bose. Nico gituma nahereye mu ntango ya kino gikorane cacu ndababwira yuko ku munsi wa nyuma wa bino bikorane byacu hazomubatizo. Niba abantu bemeye kwizera Yesu, tumaze kubigisha bakemera kwizera Yesu, baca babatizwa, ariko kandi tugaca dushishikara kubigisha ibyo Yesu Kristo yatugeze byose. None ni bande bobatizwa? Arabari ati mugende muje mu bihugu byose, mubwira abarimwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokira. Habatizwa uwizeye. Mariko igice cya 16 ku murongo wa 15 gushikana ku murongo wa 16. Inkone y'Umwetiyopiya. Ivyo usoma urabitahura. Uno ni Filipo, nawe ati nobishobora nte ntabonye ubinsobanuriramwo ubindongoramwo. Yinginga Filipo ngo yurire bicarane. Vyakozwe n'intumwa igice 8 ku murongo wa 30 gushana ku murongo wa 31. Bakigenda mu nzira bashika ahari amazi, iyo nkone iramubaza iti amazi, ikimbuza kubatizwa niki? Bari babonye amazi menshi. Filipo arayishura ati namba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Mugenzi, habatizwa umuntu yizeye. Ino nkone Filipo yayibajije gusa ko yizeye. Iminsi yose tumaze iminsi twiga, ukaba waramaze kumenya ukuri, maze ukizera, urashobora kubatizwa ku isabato. Mu kubatizwa uja mu mazi, n'ukubatiza akaja mu mazi. Bibiliya ivuga ngo nayo iti nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Ivuga ko bahagararika umukogote, bararukana, baja mu mazi bompi. Filipo niyo nkone arayibatiza. Vyakozwe n'igice 8 ku murongo wa 37 gushikana ku murongo wa 38. Bavuye mu mazi, mpwemu w'Umwami Imana jana Filipo. Bavuye mu mazi, barajanye mu mazi, bongera baravana mu mazi. Habatizwa abizeye mu mutima. Nuko abemeye amajambo yiwe barabatizwa. Abemeye ukuri bakakwemera. Umuntu ategerezwa kubanza kumenya ukuri, yamara kukumva akakwemera, akemera kwizera, hama akabona kubatizwa. Ivyakozwe n'intumwa igice cya 2 ku murongo wa 41. Intambuko zijana ku mubatizo. Ubwa mbere ni kwemera Yesu akakubera umwami n'umucunguzi wawe, hama
ukiga ukongera ugatahura ukuri kwa Bibiliya, maze ukatura ibyaha byawe ukihana. Mbega abana barizera, abana barakizwa, hakizwa abizeye. Uwizera wenyene akabatizwa niwe azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Mariko igice ca 16 ku murongo wa 16. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Yohana igice ca 1 ku murongo wa 12. Namye nsoma amategeko y'isi akora kugira ngo abana ntibajanwe mu ntambara. Basobanura ko umwana atabashoboye kwihitiramwo, rero kubw'ivyo bamujana mu ntambara atari wavyihitiyemwo. Umwana rero ntashobora kwihitiramwo. Hari impamvu none yo kubatiza abana ntibizera, ntibazi intambuko zijana ku mubatizo. Kubatizwa n'ukwibiza. Bibiliya iti hariho umwami umwe n'ukwizera kumwe no kubatizwa kumwe. Abanyefeso igice ca 4 ku murongo wa 5. Abantu bamwe hakubatizwa baravomerwa. Gusuka amazi ku mutwe si umubatizo namba, no kuvomera. Umubatizo w'ukuri warahinduwe. Reka turabe ibyo Kardinale James Jibo avuga. Baruzi ukuntu byagenze mu binjana byinshi inyuma y'ishigwaho ry'ubukristo. Umubatizo wakogwa mu buryo bwari busanzwe bwo kwibiza, ariko kuva ku ngoma y'umwami Constantino na Papa Silvestre wa mbere, kubatiza bamijagira amazi rantizo gusukira bihabwa intebe muri Kiliziya Gatolika. Murabona ahantu babatiriza ubwa mbere mu kinjana ca mbere bari bafise ibinogo babatirizamwo. Murabibona aho babatiriza ubwa mbere, uburyo bworoshe ariko buteye amakenga. Uburyo bwo kubatiza buritabirwa kurusha umubatizo wo kwibizwa. Uburyo bworoshe bwazanye amakenga, maze bukama buja burakoreshwa hakurikijwe igihe n'ahantu bukorewe n'ababukorerwa. Bamwe barababatiza bakabibiriza, abandi bakabatonyereza ku mitonyi. Iyo ari abantu baba bose bafise amafaranga, abakene nabo bakabajobeka mu mazi. Mu nyuma bahavuye babiheba kubera yuko babonye ari uburyo buteye amakenga. Ni ngombwa ngo abantu babatizwe none. Bibiliya ivuga ngo mwigisha, ni inkuru ya Nikodemu ivuga ibyo kuvuka ubwa kabiri. Mwigisha, turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana, kuko ata muntu abasha gukora ibimenyetso nk'ibyo ukora, shita Imana iri kumwe nawe. Yesu aramwishura ati nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Yohana igice ca 3 ku murongo wa 2 hamwe n'uwa 3. Mugenzi, utemeye kuvuka ubwa kabiri ntushobora kubona ubwami bw'Imana. Umubatizo ni umuryango urekurira umuntu kwinjira mu bwami bw'Imana. Iyo mvuze ngo umuryango mba ndiko ndavuga umubatizo ukurikijwe nk'uko Bibiliya bivuga, ni murekarengane yo kwinjira mu bwami bw'Imana. Yesu aramwishura ati nukuri ndakubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri n'amazi na mpwemu yera ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Yohana igice ca 3 ku murongo wa 4 hamwe n'uwa 5. Mugenzi, Yesu yarabivuze neza. Utemeye kubatizwa ntubone zino ndwi zibiri zose zirangije mpamagarira abantu kubatizwa. Hari abantu no munsi bariko baragwanya umubatizo, ariko Yesu yavuze ngo umuntu atemeye kubatizwa ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Umubatizo usigura iki mu by'ukuri? Bibiliya ivuga ngo canke ntimuzi yuko twese ababatirijwe kuba muri Kristo Yesu twabatirijwe kuba mu rupfu rwiwe. Abaroma igice ca 6 ku murongo wa 3. None rero kubatizwa
kwatumye duhambanwa nawe tuba mu rupfu rwiwe kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa Data wa twese abe ariko natwe tugendana ubugingo budashira. Mugenzi, murabona umubatizo isigura ni cibutso cizuka. Umubatizo, kubatiza no kubatizwa nico kintu Yesu yashizeho kitumenyesha ubusobanuro bwimbitse bw'izubuka. No munsi ubupapa bwarakuyeho umubatizo kugira ngo bikunde bahenda abantu yuko dimanche isigura izuka rya Yesu, kandi umubatizo ari wo usigura izuka rya Yesu, kuko mwese ababatirijwe kuba abakristo mwambaye Kristo. Abagalatiya igice ca 3:27. None rero kubatizwa kwatumye duhambanwa nawe tuba mu rupfu rwiwe. Ngiki ico umubatizo usigura. Umubatizo niwo neza na neza utwibutsa ipfa n'izuka rya Yesu. Mu Baroma igice ca 6:4 intumwa Pawulo yarabivuze neza. None rero kubatizwa kwatumye duhambanwa nawe tuba mu rupfu rwiwe. Mugenzi, Bibiliya irabisobanura neza ngo abariko namwe mwiyumvira ko mwapfuye ku caha, ariko muriho murabimana muri Kristo Yesu. Iyo umuntu abatijwe azuka ari mushasha, maze akumva yuko yapfuye ku caha kandi akabaho ari umwana w'Imana muri Kristo Yesu. Kwibirwa akabanga igitabo Kireziya y'Abatumwa ni ku rupapuro rw'548 cyanditswe na Musenyeri Protaze Nkurikiye, icegera ca Musenyeri wa Diocese ya Muyinga. Hari mu mwaka w'ibihumbi 2000 itarike 23 z'ukwa kane mu kigabane citwa ngo umunsi mukuru w'izuka rya Kristo. Murayabona ano majambo, reka ngerageze kuyandika neza mu buryo asomeka. Koko ibatisimu si birori canke igishimisha abantu, ariko nikimenyekanisha ikinyegezwa ntangere kigigwa muri twebwe. Kubw'ibatisimu dusangiye ubuzima bwa Yesu yapfuye akazuka. Kubatizwa ni ukuvuga kwibira, gusoma nturi. Umukristo arasoma nturi, aribizwa, arapfira igicumuro, kuko mu vy'ukuri asangira urupfu na Yesu. Ko asangira urupfu rwa Yesu yazutse, araja rero ibuzimu bw'Imana, aravyuka, arareremba, arazuka nk'umuntu mushasha kugira ngo yigenze gusha mu buzima busha. Uwabatijwe uko apfira igicumuro aratangura kandi gusangira ubuzima bwa Yesu Kristo yazutse. No Musenyeri yabisobanuye neza, kuronka ubugingo bushasha muri Kristo kubwo kubatizwa bisobanura ngo gupfa ugahambwa ukazuka. Pawulo mwibohero, uwo murinzi yikanguye abonye inzugi z'ibohero zuguruye, asohoka atora inkota agira yiyahure, kuko yagira ngo imbohe zacitse. Ariko Pawulo asemerera n'ijwi rirenga ati, ntiwigire nabi, twese turi hano. Arabasohokana, arababaza ati, bagabo bagenzi, nkwiye gukora iki ngo nkire? Maze Pawulo baramwishura bati, izera umwami Yesu
amaze kwizera bibirimbarira ngo aca arabatizwa. Ibyakozwe n'intumwa igice ca 16 ku murongo wa 31 hamwe n'uwa 32 gushikana ku murongo wa 32. Mugenzi, murabona yuko abemeye kwizera bose baca babatizwa. Mbega wabatijwe umubatizo ki? Wabatijwe umubatizo wo kwibiriza canke wabatijwe umubatizo wo gutonyerezako? Mbe noja mu mazi ubwa kabiri? Jewe nari narabatijwe kandi mu Aba Adventiste n'ibindi bibazo. Ninde intama yiwe yozimira hama imaze kuzimuruka akayicisha mu rusumanyenzi? Pawulo abatiza Apolo n'abizera irya kabiri. Maze Pawulo akiri Korinto, Pawulo aca mu bihugu byo haruguru ashika muri Efeso, asanga abigishwa bamwe, arababaza ati mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Aramwishura ati ntitwari bwanavyumve yuko mpwemu yera yatanzwe. Ibyakozwe n'intumwa igice ca 19 uhereye ku murongo wa mbere. Arababaza ati none mwabatijwe umubatizo ki? Baramwishura bati umubatizo wa Yohana. Pawulo ati Yohana yabatishije umubatizo wo kwihana, abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma yiwe, niwe Yesu. Ibyakozwe n'intumwa igice ca 19 ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa 7. Bavyumvise babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Pawulo amaze kubarambika k'ibiganza, mpwemu yera bazako, bavuga izindi ndimi, bavugishwa n'Imana. Abo bose bari abagabo nk'12. Ibyakozwe n'intumwa ni igice ca 19 ku murongo wa mbere gushikana 7. None nimba abatari bazi ko mpwemu yera yatanzwe barasubiye kubatizwa, none umuntu atarazi isabato vyogenda gute? None umuntu yasenze ibigirwamana vyogenda gute? None umuntu yacumuye iki canke kiriya vyogenda gute? Abatari bwamenye isabato bobo vyogenda gute? Abahora basenga ibigirwamana, Yesu araguhamagara ariko aravuga ngo hinda mpagaze ku rugi ndaramukije. Ibyahishuwe Yohana igice ca 3 ku murongo wa 19 ku murongo wa 22. None ikigutevya niki? Va hasi ubatizwe uharigwe ibyaha byawe, wambaze izina ry'Uhoraho. Ibyakozwe n'intumwa igice ca 22 ku murongo wa 16. None ugiye kubatizwa umubatizo ki? Mugenzi, no musi ndaguhamagarira gufata ingingo yo kuvuka ubwa kabiri. Kw'isabato dufise umubatizo udasanzwe. Nawe ushobora kwiyandikisha kugira ngo uzovuke ubwa kabiri, uvukane ibindi vyizigiro bishasha. Ubutumwa bwiza buriko buravugwa mu turere twinshi dutandukanye, haba ku mbuga ngurukanabumenyi, buhamagarira abantu kwakira ikimenyetso c'Imana bigishoboka. Abantu benshi bariko bariyandikisha kandi abenshi barabatizwa bakavuka ubwa kabiri. Natwe kw'isabato dufise umubatizo nk'uwo. Hari abantu bamaze kwiyandikisha bazovuka ubwa kabiri. Mbega nawe ntiwo kwiyandikisha ukazovuka ubwa kabiri? Yesu aguteze ibiganza. Mugenzi, ushobora kwiyandikisha uciye kwizi nimero ngiye kuvuga, canke ukiyandikisha kuwakoze kugira ngo buno butumwa bugushikire. Tuzokora umubatizo aho ishengero ry'Aba Adventiste b'Umusi w'indwi riri hose kw'isi. Hazokorwa umubatizo, ni kuvuga ntutinye kwiyandikisha. Uriyandikisha hama nico tuvugana bishobore kukoriyanta, tukubwire ibindi ukuntu uri bubigenze. Rero mugenzi, ca wiyandikisha kwa zino nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Nanje ngiye kukugirira
isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami ushobora byose, urakoze kubwa kuno kuri kumaze kuja ku mugaragaro, abantu bahejeje kwimenyera ukuri. None rero Mwami, nanje ndabasengeye kugira ngo uwemeye kwizera wese, ukwizera kwiye ntiguhere, kandi Mwami niyamara gukomera azocika igikoresho cawe gihambaye. Mwami ndasenze, sengera abo bose batarafata ingingo. Mwami nabudodore mu mitima yabo, ubumvishe yuko bakwiye kwemera kuvuka ubwa kabiri kugira ngo ivyizigiro vyabo bishobore kuza kandi bitagabanije. Mwami turasengeye abatanze imitwaro, abagwaye n'abandi bafise ubunyantege nke mu vya mpwemu. Harabifuza kubatizwa ariko Satani akibaboshe, akibereka intambamyi nyinshi zotuma batavuka ubwa kabiri ngo bongere bavukane ivyizigiro. Mwami niwe vyizigiro vy'ubu, niwe vyizigiro vya kazoza, niwe ushobora byose. Turabasengeye, twese turasenze kugira ngo twese icarimwe abahejeje kumviriza bino vyigwa, Mwami uduhe ivyizigiro vyo mwiherezo, mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cacu co ku munsi w'ejo ni icigwa gishiri ca nyuma, kizoba kivuga ngo kuja mu rubanza ufise ivyizigiro. Kuja mu rubanza ufise ivyizigiro. Mushishikare gukora amapartage, mushishikare guhanahana bino vyigwa kugira ngo kuno kuri gushishikare kumenywa na benshi, mbere mushishikare gutumira n'abandi bazobane natwe amasahani yayandi nyene ku cigwa cacu c'ejo. Kizoba ari cigwa gikomeye cane. Mwami wanje Yesu Kristo abagirire neza, kandi buri wese ashishikare kwishurwa bivanye n'amasengesho y'icyo asaba Imana, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.